Ikibazo ca mbere c'iwanje bon ntikiri directement kuri iyi ntambara yeze, ariko nibaza ko kiri pertinente ku muntu nka Pacifique asanzwe afise igikuriro mu bagwanya agateka ka zina muntu muri region. Ni ikibazo c'abarundi, ngo tribu y'abarundi ndakimenye vuba nanje, tribu y'abarundi iri muri Congo, bisanzeyo kubera nyene ukuntu bagiye baragabura Afrika mu ma independance, ariko ngo kuva barose independance babanye nabi n'ayandi matribu, particulièrement abafurera, bakabakita bakabaka isi aho babaye, ahubwo n'umwami wabo umenga yitwa ngo Floribert Nsabimana Ndabagoye baramugandagura muri 2012 ndibaza. Amatwi ansumira n'umuhungu we yamusubiriye Nyambarwa Richard Nijimbere, nawe ngo ubu yarahunze ari mu zindi territoire. Ahubwo ngo no mu Burundi mu makamba aho bari barabakumira, ugasanga ngo hari ibintu batabafata nk'abakongomani kandi nabo jimwe abakongomani. Hari ico Pacifique woba ubizi ko waribaze nk'uwipasha kuri iki kibazo nk'umuntu haranira agateka ka zina muntu, woba uzi impamvu umenga ikibazo cabo ntikimediatize, nta muntu akivuga, ayandi matribu muri Congo ariyorganiza bakaba bafise za twigwaneho za tugeze gute, ariko bo kumbonye ngo n'abanyamahoro nta sinumva bafise iyo ntuzeye, ariko hari umuntu ari kubavugira kubera iki leta y'u Burundi atavuga ngo n'abarundi mugabo muri region dynamique tubona, urashobora kuvugira abantu nubwo batari mu gihugu cy'iwanyu. Hari kuki leta y'u Burundi umenga ntizi isoro yabo, icanyuma isoro yabo izoba iyihe. Ica kabiri nibaza ko kiri compliqué, nagenda kibaze Pacifique kandi uwo kugira Mandela canke akaguha baton magique nawo wogitora umuti gute? Ndazi kiri packed, kiri vague, ndakira guko nyene ureza kutubwira ko kubona region Semerera yavuze gushima, yavuze kino kibazo ca tribu y'abarundi bari muri Congo kandi bafise ibibazo bikomeye, kuko abo barundi bo muri Congo bafise ikibazo c'uko muri Congo basa n'abatemerwa neza, uravye nk'ibi by'abafurero babagirira. Niyo bageze mu Burundi abo kandi ntibayemerwa. Mu Burundi bagira ingorane zibiri, turamaze kuvugana kandi ugize neza kukinyibutsa, kuko hariho abari bamaze kutwandikira kenshi basaba ko Fokode yogira ikivuze ku kibazo cyabo. Abarundi b'abakongomani iyo bageze mu Burundi bafise ibibazo bibiri. Ku ruhande rumwe ntibemerwa nk'abarundi, ntibashobora kuronka uburenganzira bw'abarundi, ntibaronka ibyangombwa by'abarundi, ntibishoboka. Ku rundi ruhande mu Burundi nyene ntibemerwa nk'impunzi, ntibemera kubafata nk'impunzi z'abakongomani. Bavuga ati mwe muri abarundi muvuga ikirundi, mumeze nkatwe, ni gute muza kuba impunzi twumva muri abarundi? Ariko kandi basaba ati duha ibyangombwa tuba abarundi, oya mwe ntimuri abarundi, muva muri Congo. Ico kibazo kiriho ku barundi b'abakongomani bahungiye mu Burundi. Rero we Semerera akagira ati kino kibazo kirakwiye kwicarirwa, kigatorerwa umuti, naco abategetsi b'u Burundi kumbure sinzi ko babigira nkana, bakaba bari bakize ntibabikoreko, canke nabo nyene bagashobora kuba bariko bavyumvira ngaha ikibazo batari bazi uko kimeze. Turabasaba ko kino kibazo bagifata mu minwe, iki kibazo c'abarundi barenganywa muri Congo bakagikora ko narijya abagenzi bose ba Tshisekedi nibavugane na leta ya Congo ingene abarundi b'abakongomani bubahirizwa mu burenganzira bwabo, kuko usubiyemwo bino bibazo nyene nivyo vyateye ingwano muri Nord Kivu. Ibibazo nk'ibi abakongomani bavuga ikinyarwanda nibo batotejwe gushika aho bahunga igihugu cyabo, mu nyuma bivyara ko bitunganya bagaruka kugwana kugira baronke uburenganzira mu gihugu cyabo. Rero hamwe bano abakongomani bavuga ikirundi nabo boguma batotezwa, umuntu yo kwitega ko mu myaka iri imbere dushobora kwisanga aho dutsinda ingwano nayo y'abakongomani bavuga ikirundi bakeneye kwemerwa mu gihugu cyabo. Aho kwirinda kw'izo ntambara ziza, nimba koko abatwara Burundi bipfuza neza muri Congo, bovugana na leta ya Congo ingene bano barundi bubahirizwa mu gihugu cyabo. Hanyuma yongeye ko ikibazo kigoye kitagira inyishu